Shalom, haleluya, turabaramukije amahoro y'Imana wo muri hose. Aha hari mu gitondo cyo ku munsi wa gatatu itariki 21 ukwezi kwa kane umwaka wa 2020 aho Prophet of Jesus yazindukiye mu KIDEHURE neza na neza muri KANYOSHA nkuko yama ajayo imisi yose kwa gatatu agiye gukorera ubwoko bw'Imana. By'ukuri urukundo akunda Imana rurahebuje aho yemera akagenda mu mvura no mu vyondo byinshi atakindi kimujanye ariko kwamamaza Yesu Kristo muzima. Reka dukurikirane mu ncamake ibyabaye uwo munsi. Imana ibahezegire cyane. Bona manizera ko mwe muyera icyo yazaniye abantu nico kiba gikenewe ko abantu bafungura. Amen. Amen. Alors bisigura ngo icyatumye ahaguruka yagize urukundo kuri Kristo. Ariko kugira ngo agure urukundo muri Kristo nikora ko Kristo yamukunze. Nago uza kuvuga ko urukundo rwa Kristo rumeze gute? Natwa dusaba ko twomukunda gute? Ndaza gukoresha uturorero dufadika tw'abanyene muri kumwe nabo kugira ngo ngaragaze urwo rukundo rwa Kristo ubwo rumeze gute, mbega twebwe yarakeneye ko tumukunda gute. Igitabo cha Yohana igice ca 3 umurongo wa 16 avuga ngo kuko urukundo, ijambo nyene ko ndarondera, kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi ariko gwatumye itanga umwana wayo w'ikinege umwizera wese nazapfe rubi ariko ahabwe ubugingo budashira. Amen. Murabizi ko umwana w'ikinege ari zo nkomezi z'umuvyeyi wiwe. Kiretse ko mu Kirundi ho duvuga ngo umwana w'imfura ni nkomezi z'abavyeyi, none umwana w'ikinege ni imfura idafise umuhererezi. Bisigura ngo ni nkomezi zanyuma ukwiye gushira ku mutima, nkomezi zanyuma ubufise. Bavuze rero ngo urukundo Imana yakunze abari mu isi. Kubera iki batavuze ngo urukundo Imana yakunze abari mu isi rwatumye ibiyumvira ko kugezaho ireka gukora ibindi byose? Kuko gureka gukora ibindi sivyo vyonyene byari kugaragaza urukundo, ariko icitwa ikinege kimwe cyonyene yarafise Imana igitanga kugira ngo jewe nawe dushobore kuba turi hano muri kino kibanza. Alors kubera iki jewe nzinduka, kubera iki wowe uza gutya, ni kubera ko hari ibigaragaza urukundo vy'ukuri Imana yakoze. Kubera iki twebwe Imana itadukorera byinshi, ntiratubonamo ibigaragaza urukundo vy'ukuri. Twebwe twaramaze kwibonamo ibigaragaza urukundo vy'ukuri. Raba muhema kubuntu ngo se urukundo, raba wibuka ivyo wakoze, nigeze gukubita, nigeze kwica, ngo se urukundo ruhagije. Ariko iyo turavye ikivuga ngo nanje nari nkeneye umuntu angaragaza ko urukundo, kuko mu bisanzwe urukundo ni nka smako ni kintu kanaka c'icuma kirenganye ari kindi cuma kiragikwega. Birumvikana? Bisigura rero ngo urukundo ntirusaba inkomezi. Jewe nibisaba inkomezi ngo nze kuvuga ubutumwa. Jewe nibisaba kwiyumvira ko ndiko ndahonyora mu vyondo kugira ngo nze kuvuga ubutumwa. Oya, ingomezi zituma ndabikora n'urukundo yankunze. Bisigura ngo gwari ruhagije mu rugezo guko jewe nisanga mu vyo ndimwo kubera ko ari uwankunze. Iyo ndavye igicapo cy'ugo rukundo ndirengagiza ivyondo mponyoye, ndirengagiza itiro. Mwijoro navyuse saa 10 kubera ko ari imvura nyinshi. Ndasubira mu cyumba ndabwira madame ebana ko mvyuse saa 10 ngomba kuruka isaha imwe. Yo sasanga vyuse saa 12 navyuse nidoga ngukumengo nabifise ni kiraka c'ama miliyari kuko nico kiraka ndiko ndakora. Aya masaha nayo kugeza mwe mwambwira ngo ya mahoro nakije imodoka barabizi je siniruka kuri, ariko naje nkuguruka. Ni giki cyariko kiratuma mfyondi imodoka, ni giki cyariko kiratuma niruka. Uri mu ibarabara yari kwibaza uyu muntu yihutiye ahantu agomba kuba ari ahantu hari hadasanzwe ku maso y'umuntu. Hamo mu ibarabara yocaza nga akavuga ibiri byo kurihutiramo gakwa no kugonga, we yashobora kuvyita bitari ivyo. Ariko kuri jewe ibi nivyo vya mbere vyiza, apana kubera wowe gusa, ni vya mbere vyiza kubera urukundo yankunze. Ingomezi z'urukundo yankunze bisigura ngo ibigaragaza urukundo, apana uguruhehe, ibigaragaza urukundo rwuzuye bituma jewe nisanga muri. Kumbe rero inyigisho ngomba kwakira muri ni inyigisho imbwira ngo kumbe nanje ninagira urukundo nyago nibizosaba konsenga cyane, ariko ingomezi z'urukundo azombonamwo zizomusunika gukora ibindi atari gukorera abandi. Bisigura ngo wewe nawe Imana yari ikeneye yuko ikunda. Yari ikeneye kwikunda gute? Yari ikeneye uko nawe ugaragaza urukundo. Niwamara kugaragaza urwo rukundo ku Mana,
nibisaba yuko winginga ngwino mana oya ahubwo nkuko nawe wisanga wazindutse kubera ko wabonye urukundo nayo yisanga yagutumbereye kubera ko yakubonye mu rukundo. Ubu rero kuba nzindutse gutya mu gitondo iyo iri kwirandaba mbega Joshua azindukiye urukundo nkunda uyu Joshua ko yerekanye urukundo ari ibintu ntaza gusengera jewe ari ibintu ntagisengera ari inyifato twisanga turimo zigatuma twisanga mu buzima kanaka sinorindira gusengera igitoro cyo kunzana nga naho cyo bari gike mu modoka nsanga Imana yacongereje kugira ngo nshike. Amen. Bakundwa nta kindi Imana igomba ku muntu kiretse kuronga ikibanza burya Imana yaje ku isi kugira ngo ironge ikibanza ngaho mu muntu nico gituma mubona hari amazu maremare ariko mwe yera ntaba mu nzu mwe yera aba mu bantu niyumva ko Imana ubwayo yarivuze ngo mwebwe mwama mwiyubakira amazu mukabamwe je wiyonje ku isi ndayarera sifisa homba noneho ndaje kurondera ikibanza reka ndakwigisha ibyo kurondera ikibanza. Umudamu wese nafize umutwe munini aba afise mari muremure avyibushe yama yifuza ikibanza mu mutima w'umugabo wiwe none ko twe tubizi yuko uyu cange wewe wifuza ikibanza mu mutima kandi urabizi yuko uwo muntu atoguterura wewe wese ngo agushire ngaho mu mutima acameneka ikibanza nikiriyo afashe umubiri ariko ico wita ikibanza ubugomba yuko naba ari ku kazi akwiyumvirako. Imana rero iri kirondera ico kibanza apara kugira ngo gusa uyiterure utuvuga ngo mana icaraha irakeneye ico kibanza ngaho muri wewe kandi yoyo kubera ko yiyemera yiyizi tuyikomera amasho kubera ko yiyemera yiyizi irabizi yuko ahantu hose yinjire ni ya mbere bisigura ngo ije kwirukana biruka irabasiga bataratangura ije kuganza n'abaganza irabaganza nabo nyene mu bandi kavuga ngo mubaye abanyagihugu banje je waho ushitse ndumwama bushitse. Amen. Ingorane ifise nigihe ikujemwo wewe ikazamwo nanje iravuga ko je wamenyereye kuganza ko muri kano gatima batami kibanza cambere ikibura amahoro kubera iki umutima w'urukundo urabizi iyo umudamu yakuze umugabo abi wabo baravuga akabibagira akavuga ngo mwe mwaro basugwanyu ibimutuma bwira ngo mwe mwaro basugwanyu n'urukundo akunda uwo mugabo yamaze kumushira hejuru ya bose kugeza aho yibagira na mama yamwongeje akamugira muto akagira umugabo munini ni giki cyakoze kugira ngo uyu mugabo bahuye muri 2020 afata ikibanza cha mama wiwe yamwongeje yari n'urukundo yo gwinjiye rufata bose rukabakagira bato hama uwo ukuza kaba munini. Amen. Yesu rero ikintu kimugoye ni iyo akujemwo asanga itiro rirafise ikibanza ca mbere akavuga ko ibintu bimenyereye ikaciraba muri wewe warayigize ntoya nico gituma ubona tutabona ibitangaza nico gituma ubona tutabona Imana idukorera kubera iki twarayimye ikibanza irarushe muri twebwe irarushe ishitse mu mutima wanje maya mado ishitse mu mutima wanje igasangira ya mbere ikivuga reka n'amavuta ndayaguwe wagahunguwe kuko nasanze ndi wa mbere. Amen. Muri cyo gihe nkora kubagwayi bagakira bagatangara uyu Joshua ni si wa musani kubereka akora kubagwayi bagakira oya ari umugabo yahawe ikibanza asanga n'uwa mbere ivyo nkora aravyiyitirira akabikora nawe nyene muri jewe. Amen. Ariko rero iyo ageze mu muntu agasanga na kibanza arimo niyo cyangwa ushobora kuja ku muntu uriko uramusengera ngo akire ugasanga umuteye na grippe wa rufisi mwizina Yesu unachoka korome ukaruha ngaho ukaruha no kubitugu bo icyo usanga wamukoresha ikintu nukumuruhisha kubera iki Imana nta kibanza ca mbere yari ifise narindi banga ririyo kugira ngo ibitangaza bikoreke narindi banga kugira ngo ndakurabe ndakubwira amakuru yawe ni kubera ko ari umugabo yagizwe uwa mbere ndagutumbereye suko mbafise amakuru yawe ndagutumbera cyatangura kumbwira mubyiruko ngiye kumuhoza amarira kubera iki afise ikibanza ashoboye kuvuga wibuke nakubwiye igituma nazindutse jewe ni kubera ko Imana yankunze ingomezi z'urukundo zirankwega ico biti ingomezi z'urukundo kumbe nawe ni wayikunda ingomezi z'urukundo zizoyikwega yisange hagati y'abandi igukorera ivyiza birivuga ngo reka ndangirize kuraka amina ngo kuko wankuza karamata wankuza iki karamata nico gituma nazoguta cyo gituma tazoguheba kumbi ingomezi zituma taguta n'urukundo go nanje zo kurobaza amavuta ndakurutishisha abagenzi bawe bose nta kintu gituma Imana ikurutisha abandi
kumbe kugira ngo zobe umuvugishwa akomeye kurusha abandi nibisaba yuko nkubita pompage ngira gatuza nibisaba ko niga igifaransa bien sûr ni visa kuciga bonjour ça va oui ça marche ngakivugira nga nangorana ariko bisaba yuko ngerageza kurusha abandi gukunda Imana. Amen. Daudi yavukanye na benshi kandi bose barabisiraye kandi ubwoko bumwe bw'abayuda kandi bose baragenda mu sinagogi bakavuga amajambo Musa alisema ukunde Imana kuva mu gitondo ariko Imana iravye mu mutima wa Daudi isanga ifise ikibanza ikibwira umuvugishwa nabonye umuntu afise umutima nk'uwo umutima nk'uwo nkunda n'umutima ukunda kuko nkunda. Muca mwibuka ko Imana ifise amazina menshi ariko izina tuyiziko yitwa urukundo nkunda Imana rugaragara igihe nazindutse ngarengana ivyondo nkaza kubabwira ubutumwa. Urukundo nkunda Imana rugaragara igihe ndiko nditwararika ubuzima bwa mugenzi wanje. Amen. Urukundo nkunda Imana nigihe numvise umuntu afise ingorane bikambuza amahoro kuko uwo muntu yaremwe n'Imana. Nkarondera ico nokora. Urukundo nkunda Imana nigihe numvise ngo umuntu bamurukanye mu nzu nkarondera ukuntu ndamufasha kugira ngo ari inzu. Urukundo ukunda Imana rutegerezwa kugaragara igihe wabonye abana ba mugenza bataronse imfungurwa kuko abantu nibarongera rimwe ukacuvuga ngo mwana ngwino usangire n'abandi. Amen. 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 Alors Yamana tumaze kubona ugo rukundo yadukunze katwitangira tuba twumva ko kwikunda tuvyemerewe cyangwa tubikwegewemo. Yamana rero iyo ije ahantu igomba gufata kibanza ca mbere n'ivyo nababwiye. Iyo ije mu gihugu niganza umukuru w'igihugu isanze umukuru w'igihugu yemeye kuganzwa nayo ica yitwararika ico gihugu murabitahuye. Ariko iyo ije mu gihugu igasanga muri ico gihugu base kwiganza bikurikira nuko Imana ikikuri ikirenge cyanga ariko yoyo kubera ko yiyizi ije mu namashinga amateka nicara mu ntebe z'abashinga amateka yicara mu ntebe y'umukuru n'amashinga amateka ije mu bacamanza niyo mucamanza mukuru. Iyo Mana rero ahantu yagize ingorane ni hamwe ni muri wewe igihe aje muri wewe no muri jewe birayigora koronka ikibanza ca mbere. Bibiri ivuga ngo nkunda bankunda abandondera ubudahumeka azombona. Oh my God, ubonye Imana ivyo birahinduka. Sinzi ko mwe mwakuzigiye nanje nariko ndakura abandi bakuze imbere yanje. Sinzi ko mwibuka igihe kanaka batubwira ngo utabonye president ucugwara amaso. Mwibuka ico gihe cy'umuntu murabimavyibuka baratubesha ariko utabonye president ngo ugwara amaso ariko na tutari gicapo ciza bisigura ngo nimba uwabonye president atagwaye amaso wewe ubona Imana muzokwigera ubona ibindi bibi uzokwamubona ivyiza kuko wabona Imana. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Nivyo rero nagomba ko dusangira amajambo y'urukundo. Rero aya majambo akubera amajambo y'ubuzima. Amen. Akubera amajambo y'ubuzima. Mbega wewe wumva yuko ugiye gukora iki? Funga amaso yawe uciyumvira kuri mugenzi wawe, kuri uwo mubanyi wawe, cyane cyane kuri iyo Mana yawe. Ugiye gukora iki? Muri uwo mwanya yojeje kwiyumvira ivyo rondera ukuntu y'ikibanza ca mbere. Raba ivyo wahaye ikibanza ca mbere. Bamwe barahaye urusaku ikibanza ca mbere, abandi barahaye ivyaha ikibanza ca mbere, abandi barahaye inzigo ikibanza ca mbere, abandi barahaye abantu ikibanza ca mbere. Muri uno mwanya funga amaso yawe isaba imbabazi aho utigeze uyikunda uyibwire kugiye kuyikunda. Bibiri ivuga ngo udakunda mugenzi we ntafise Imana kuko Imana ni urukundo. Muvuge ngo Mwami Yesu. Mwami Yesu. Turagushimiye cyane. Muri kino gitondo watwiyumviriye. Wakoze. Twatahuye. Twaguhaye ikibanza. Tugiye kugukunda no gukunda abandi. Urakoze Yesu. Bw'agakiza. Mwami Yesu. Tuzigame muri bino bihe. Umunsi uzoza tugirire umuntu tujane nawe tuzobane nawe nawunda dukunda nkawe nawunda twitwararika nkawe wamutwibuka igihe abandi batwibagiye. Urakoze Yesu. Ugaragaza urukundo rwa mu nzira nyinshi. Reka ibyawe bigwire abantu bicoceke mu izina rya Yesu. Inyuma yo gukorerwa n'ijambo ry'Imana bakayisezeranira ko bagiye kwikunda kurusha byose, hakurikiye umwanya wo kubarambika kw'ibiganza. Profete yatura ko ikitatewe n'Imana mu buzima bwabo cyose kirandaguritse. Uwo munsi by'ukuri abantu b'Imana batashe batekeye Imana ukundi, bagarurirwa ubuzima bari baratakaje bwo gukunda no kunywana n'Imana.
inyuma yaho harongeye haba ikindi gikorane kidasanzwe cabaye itariki 23 ukwezi kwa12 uwo mwaka nyene w'2020 aho muri ico gikorane habonetse ukuboko kw'Imana by'ukuri. Tugerageje kuraba uko abantu bangana kuva kuri ijya tariki ya 21 kwezi kwa kane inyuma y'amezi 8 gusa abantu bariyongereye ku bwinshi, abapapa, abamama, ugwaruka. Ibyo bikatwemeza neza ko ico kibanza cyabaye itabariro ry'abantu b'Imana bari baraboshwe n'ibyaha bitandukanye. Ico kikaba kiri mu bintu bituma profete yitanga imisi yose ngo ako gace kose ka KIDEHURE nihagire n'umwe asigara atakiriye uwo mwami Yesu mu buzima bwiwe. Kaze rero dukurikirane ico gikorane cyo mu 12 uko cagenze. Imana ibahezagire cyane. Shalom, haleluya, amahoro y'Imana bane namwe turabaramukije aho muherereye hose mubwo muri kumura dukurikirana, abari muri Amerika, abari muri Afrika, abari muri Europe, abari muri Asia, eka n'abari muri Oceania. Turizera yuko Imana ikomeye yashishikaye kubarinda aho muherereye hose. Uyu munsi rero nko mutubona tuje mu kiganiro kidasanzwe, mushaka kwibaza ngo tugiye kubaganira ku biki kuri no munsi. Twashitse mu kibanza cy'ubwiza kidasanzwe aho muri ko murabona abantu b'ubwiza inyuma yanje, abamama, abapapa, abigeme, imisore, abo Kristo yagiriye neza. Mushaka kwibaza rero ngo turi mu kibanza nyabaki. Ni mu kanya gato turagarutse. Beli Blaze Mbabazi nije ngenda bashikiriza ino documentaire. Imana ibahezagire cyane. Support Church Delivered Family ni ishengero ryizera Kristo nk'umwami n'umucunguzi rirongowe na Prophet of Jesus Joshua rikaba rikorera mu Burundi i Bujumbura mu Ngagara quartier y'indwi. Uba wifuza kubuhoka, gukira ingwara n'ibindi, muhawe ikaze mu misi y'amakoraniro kuwa kabiri isaha 3, kuwa kane isaha 9, kuwa Mungu isaha 3. Kristo abahezagire cyane. Iki ni kibanza cy'ubwiza kiri ahantu bita mu KIDEHURE neza na neza muri KANYOSHA. Ni kibanza umubyeyi wacu yigeze kubaza gusengeramwo, cabaye ikibanza cy'ubwiza kidasanzwe. Niho yazamukiye mu ngabire yo gusenga, ariko uyu munsi akaba yashoboye kwegeranya abantu bangana gutya atari bo batumiye, ariko Imana yiwe ari bimushoboje. Rero imbere yuko tuganira na bamwe muri aba bantu bafashijwe n'umuhamagaro wiwe wo kwemera kuza hano, reka tubanze twumvirize mu majambo make umuvyeyi wacu atubwire icatumye yiyumvira kuza muri kino kibanza, ni igiki camuteye kugira inyota yo kwegeranya abantu bangana gutya bari barataye atavyizigiro byo kubaho bagifise, ariko ubu munsi bakaba ari abantu buzuye ishimwe ry'Imana yacu, bakaba ari abantu bafise intaye mu mitima yabo. Reka amajambo make twumvirize umuvyeyi wacu atuganirire. Imana ibahezagire cyane. Haleluya. Amen. Aciye imyaka nimba ari muri 2014, aciye imyaka aba ba Fabrice bakiri batori mu kanga y'ikijyagiye. Aciye imyaka indwi. Ibaze runo rugendo n'urugendo rw'imyaka indwi. Umva runo rukundo rw'Imana. Wari umwana w'imyaka, wari mu mwaka wa kabiri. Agitambaraga kaki agenda gucya. Ura n'abana kwibarabara nanje nasaba indaro ahantu nasaba indaro rimwe na rimwe ncerewe nasanga babifunguye n'amasani bayogeje. Ahantu nasaba indaro ari inkoko yahitamo gutera amagi mu cyumba cy'amamwe, bigasaba yuko iyo nkoko ndayisigura umuryango wuguye. Ico gihe mura nabo bana mibabako barasaba, ndabaganiriza ndabagurira ibombo, ndavuga ko muri benshi mubahe, bambwira ngo hano hepfo ari hano hitwa mu KIDEHURE. Ndavuga mu KIDEHURE ga mu Kibenga, ndavuga reka nanje gende DEHURE ndamanukayo shitse ngaho mu KIDEHURE nsanga ni mu KIDEHURE ndugwira. Ico gihe ngaha bamwe bariko baranyakanyanga, abandi bariko baranyosongo, uwundi umudamu aramukubisa ingumu, uwundi jido. Ndavuga mana hano hantu ufasha, hano hantu hoyi muravyibuka. Abantu bamwe bakoma induru, ndakumena mushenzi. Umva umuntu yavuye kuroba ariko arotsindagara. Ndavuga mana bino bintu cyasubira muhira gusenga. Ndagaruka mu gitondo nangura kuza imisi yose ngaha, naza ngavuga ubutumwa bwiza, ari mu ntango y'umuhamagaro wanje nanje naza ngavuga Yesu, aba bakanyumviriza, abandi bagatwenga, abandi bakandaba. Ariko uko bukeye uko bwije niko abantu bagenda biyongera, abantu bagenda biyongera. Dutangura kubona ubuzima
bw'umuco buriko buraboneka ico gihe nasengera ngaha mu kibenganye bw'umuco buriko buragenda neza nibuka ari abamama baca baza mu ishengero tugasenga abadayimoni bakabavamwo abadayimoni bagakoma induru ari umwana nibutse umwana yabahari ya hepfo kwitanganyika umwana muto baramaze kwinjira mu bitaro kenshi uwo mwana ngiye kumusengera ndamwoza muravyibuka mejeje kumwoza ngiye aca anya ikintu kimeze nk'inyama y'ingurube igipande cy'inyama y'ingurube muravyibuka akigisohora umwana atangura kuba muzima amena nibuka umwana yitwa Nishadia ni Nadia ari he Nadia nari mvuye ngaho magaze hajya mbona baraje birukana mugeze ku musigiti bazani umwana ameze gutyo muramwibuka ameze gutyo adatambuka aticara imbo yari asanze ayofete niyicara niyatambuka umutwe agera ngaho baca baramuzanira ndavuga manu ndungi kungirira ubuntu baca baramuma hafi y'umusigiti nanje ndamujako mwizina Yesu ndiko ndababwira urukundo rw'Imana kugira ngo umuntu wese ari ngaho amenye yuko iyatanguye bino bintu bifise umugambi ukomeye ku buzima bwawe ndajako ndasenga ndamutwara iwabo mu gitondo mvuye ngaha kwigisha ngamuzindukirako ngamugorora ujya mwana arahaguruka ujya mwana aratambuka ujya mwana atangura kuvuga ubu ujya mwana n'umunyeshure ariga ya gatatu umuntu yari kiragi amasengesho yabaye menshi kugezaho no kwishure ariko aramukorera rero mwebwe muri ngaho nigiki turiko turavuga tugomba yuko mumenya Imana yakoze biriya ikibandanye iriteguye kubagirira ibidasanzwe haleluya igihe kimwe rero nca ndavumbuka nimba yari Imana nimba byari Biyumviro kwanza ndibutse ari mama yagwaye ngaho umwana yagwaye ngaho bamuzana ku shengero ameze nk'uwapfuye ndamusengera arazuka bamutwara mu bitaro babishuza 150 jewe nyene nayo gufungura ico gihe nayo nari mfise cange ndabasanga ku bitaro ndabwira mukanya gato Imana za kubiyereka canza nganda babwira uno musi saa 10 baje abantu barataha aho ndabivuze atana tumefise atari cyumviro office akiri ngaho nyene bataza aturuka Imana yazagire chef de zone w'ico gihe acaraza aramurihira umuntu arasohoka haleluya ngaho harabaye ibintu byinshi cyane ikindi gihe rero ndavumbuka ngo abana bose bazosubira ku ishure jewe nyene nagufungura nayo office ukwezi kwa mbere kuragera ukwa kabiri ukwa gatatu amashure yegereje kubera ko Imana yarize umutima wanje yari siko shobora kugira ingorane ivyo navuze ko zokora atavyo office Imana ikinwara gato ico gihe nagiye Kongo kwigisha Imana kubera ko ibicanga neza acaza Croix Rouge abana batangura amashure muravyibuka turabandanya acacigiye ivyaciye mu gihugu bamwe basanzarariya abandi basanzarariya tumukira amandi makarti Imana iragaheza gigwa Imana iragaheza gigwa asa nyine akibiri cyangwa itatu tutabonana ariko Imana yo yibungabunga ivyaye cangira mariage mu kugira mariage sanga narondeye inzu ngaho mu Gisyo jewe sinarinzi gituma nje mu Gisyo narimutse gaze mu Gisyo ndatekana ndavuga none Imana wanzani iki ngaha icyo Imana mbwira ngo uzora uzinduka gusenga nangura kuza ngaha saa 11 nabanishikiye ngaha Raba nakimwe ndiko ndakora kirese guhimbaza Raba ngasimbagurika abagabo bakarengana bakandaba uyu mugabo yafashwe ni Raba ngasenga saa 1 kugeza saa 4 gitahira gasubira ngaha kandi ifisi gikorane ngasenga kugeza saa 4 ngata atanume turahura igihe kimwe ndakubita ijisho mbona umwana ndavuga babantu baracari ngaha ari haciye nk'ukwezi cyangwa amezi 2 candagenda turumvikana kandi turasubira guhurira ngaha kuva uwo munsi duhuriye ngaha murabona ivy'Imana iri kwiradukora Imana rero kubera ko ari Imana yabonye ko cagiye nashoboye kubandanya imyaka yose kubera ibikorwa byinshi ubwo rero ikizana nangura kuzana nabajya bahungu banje baba Celestin baba Bertrand ba Olivier ba Patience umukobwa wanje n'abandi batangiye kuza biba ngombwa yuko igihe ndi mu bindi bikorwa babandanya kino gikorwa iki gicapo mbona kirimo bapapa abamama ngaha hamaze gukirira abantu benshi cyane apana gukira gusa imibiri abantu bakize imitima barakize mu mifuko
rero tugomba tuganira iyo mana yadukoreye ivyo. None iyo mana tworeka kwigirira ku ivyizigiro. Baza mugenza wawe. Simfise igituma na kibwira mugenza wawe, simfise igituma na kimwe cyo kugira amakenga. Mubwire ngo sinshobora kugira amakenga. Iyo mana ya Yosuwa. Zoyisenga. Amen. Ikindi kintu gikomeye cyakoretse gutera intege abanyeshuri. Aho twatangiye kuvuga ngo umwana abo wa mbere kuko ari abana baba ba mbere twibera ko bafise ubwenge ariko bafise abantu babatera intege. Aho twavuze ngo umwana abo wa mbere tumugurira agakanzu bituma abana batangura kugushaka batangura gukunda Imana. Bavyeyi aho Imana ije ibije kuzana abantu mu ijuru ariko kandi aho Imana ije ibije kuza kugarura ivyizigiro. Haleluya. Amen. Rero tubana ni bande bari ngaho bumva ko Yesu ashobora kubagirira neza. Amen. Ndumva kubasengera kandi. Ndumva kubakorera kandi. Amen. Ndumva kubatura ko ivyiza. Amen. Ndumva ko ari vyiza ko no batura ko ivyiza. Amen. Kandi Imana igiye kubagirira neza. Amen. Twarabonye abantu ngaho babohoka. Apana kubera ko turabakomeye ariko kubera ko Imana ikomeye dufise umugambi ku bantu bayo. Haleluya. Ijambo nariko ndigisha rivuga ngo kuko urukundo Imana yakuza bari mwinshi niko gatumye itanga umwana wayo. Uno musi rero Imana ni yatanze gusa umwana wayo. Yatanze umwana wayo ngashobora kuvuga ngo kuko urukundo Imana yakunze abari ngaho niko gwatumye tuzanira Joshua. Amen. Ego. Urukundo rw'Imana nirugarukira hagufi. Rubandanya rukora ruseruka. Haleluya. Amen. Ndagusabe ngo umugururire umutima. Uno mwanya ngomba kubasengera. Umenye ngo tugomba kurandagura ikibi cyose cyabinjiye. Amen. Ariyo ubuzima bubi abantu babarimwo kubera amakosa abandi bakoze muri kahise. Ariko niyamara kudukiza no kudutabara tube maso mu mahitamo yacu yejo kuko amahitamo y'uno munsi nibwo buzima bwacu bwejo. Niwahitamo nabi uzohura n'ibibi. Ari abantu bahisemo ubusambanyi basanga bagwaye sida. Ari abantu bahisemo urumogi basanga basaze. Ari abantu bahisemo kujya ku bafumu basanga bazanye umuvumo. Benshi muri Afrika tubayo ingorane kubera amahitamo y'abasogokuru bacu. Bagiye kuturonderera abantu baducinda sago ngo turindwe. Abantu bonyene baje kudufasha ngo turindwe bonyene nibarindwa. Ariko twebwe no munsi dungiye kuri Yesu kugira ngo atubere umurinzi kandi atuziga. Haleluya. Twebwe rero duhisemo Kristo. Apana uno munsi gusa n'umwaka ukurikira turiteguye kugendana na Kristo. Amen. Ni bande basezeraniye Kristo kugendana nawe mu myaka iri imbere. Vuga ngo mwami wanje. Nahisemwo wewe. Sinshobora kukurambirwa. Ukutigeze undambirwa. Warankunze kera. Nuno munsi kandi. Werekana urukundo rwawe. Ubuzima bwanje. Nakuryoherewe. Nagukunze. Yewe Yesu we. Shigwa hejuru. Yesu we. Shigwa hejuru. Yesu mwami wanje. Ganza. Ganza ukushaka. Ganza imwemu yanje. Ganza umutima wanje. Ganza umubiri wanje. Ganza abanje. Ndakwiyeguriye. Ndakwihaye. We shetani. Ivyo wakoranye n'abavyeyi. Yewe sinkirimwo. Ivyo wakoranye n'abakurambere. Yewe sinkirimwo. Ndabivuyemwo. Nimukiye jewe wese. Muri Yesu Kristo. Yesu. Ngomba kukubwira. Ngomba ndakumenyeshe. Yuko nakiri urukundo rwawe. Anje ndagukunze. Yesu. Ijambo ryawe riravuga. Uzo
uzokwambaza izina ry'uhoraho uwo ari we wese azoryambaza azokizwa. Iyo bari kuvuga umuzungu jewe sinari kuguhamagara, ariko ijambo ryawe riravuga uwo ari we wese jewe ndaje ndaguhamagaye. Ego mu majambo makerero nkuko mugiye kumva vy'umuvyeyi wacu atubwiye, reka rero dutangure tuganire n'umwe muri aba bantu. Ntituzahugira bose ariko turagira bake cyane bashoboka kugira ngo bashobore kuba botubwira umunezero bafise, batubwire n'igiki bakiriye kuba bashitse muri kino kibanza, kuba bahuye n'umuvyeyi wacu. Byukuri turiko turababona turana ko ari abantu bashajije, byukuri bambaye neza kandi banezerewe. Amahoro muta. Amahoro. Mumeze neza? Mumeze neza. Ego twabasanze ndibaza hatwe tuhita mu rusengero kuko niho mwaba muhezagira. Twahita mu rusengero rw'Imana, ahantu hose abantu b'Imana bakoraniye haba hari Imana mu majambo make. Ego musha kutubwira akazina kanyu? Nitwa Arakaza Egide. Arakaza Egide. Arakaza Egide nawe uri umwe mu basengera hano? Yego ndi umwe mu basengera hano. Ego. Hano nahezagiwe nkashima nuko uwo muvyeyi wacu yatwiyumviriye ko kandi twabanye igihe kinini, Imana ikamucamo hagatangurana kino gikorwa cyo ngaha. Kandi ko benshi twari twarazimiye, twari mu bintu byinshi, twatsa mu bitandukanye, ariko kubashikiye hari ibintu bimaze guhinduka kuri bamwe naho ntuvuga ngo bose birahinduka, ariko uko yabisanze arabona ko habaye akarusha. Kandi nuko benshi twatahuye Imana tukayizera, twari twarayivuyeko, ariko ubuye twumva yuko tiko turakurikirana ko ata kintu na kimwe kibaho imbere y'isi atari Imana yo mwijoro. Imana iguhezagire cyane Egide. Reka twumvirize ubundi, reka numvirize no mu mama. Reka numvirize no mu mama yegere hano atuganirire nawe atubwire akazina kiyo, atubwire n'umunezero n'ukuntu yiyumva kuba amaze guza muri kino kibanza. Yesu ashimwe mama. Yesu ashimwe. Umeze neza? Nitwa bande? Nitwa Ndayishimiye Jane. Ndayishimiye Jane. Ndayishimiye Jane nawe uri umwe mu basanzwe bahezagirirwa hano. Yego cyane gose. Ego mushaka kutubwira amajambo make kuva muje gusengera hano, kuva muhuye n'umuvyeyi wacu, ni giki cyabaye, wiyumva gute mu mutima wawe? Nukuri kuva Joshua ashitse muri kino kibanza, Imana yaratugiriye neza, turatabagwa, turinjira gakiza, bamwe turakorera Imana. Nukuri ndabishima kubera ubu turiko turabona ubwiza bw'ijuru. Haleluya. Imana imuhezagire Jane. Reka twumvirize uno musore nawe atubwire mu majambo make nawe ukuntu yiyumva amaze gushika hano hantu muri kino kibanza. Turazi yuko imisore igogwa na byinshi, ihura n'ivyago byinshi, ariko nawe arashaka kuba afise ikintu ashaka kutubwira. Ese ashimye musore? Namahoro. Witwa nde? Irakoze Fabrice. Irakoze Fabrice. Fabrice ni giki ushaka kuvuga kuvushitse muri kino kibanza, wiyumva gute mu mutima wawe, ubuzima bwawe bumeze gute kuva umaze gushika hano? Umaze gushika hano narahindutse, narashoboye kuronka inyigisho, ngene no kwifata mu buzima, ngene no kunda Imana, ngene no kwigisha n'abandi. Donc wumva ubuzima bwarahindutse, waramaze guhindura ivyiyumviro. Umaze guhinduka ivyiyumviro usigaye ubumva yuko ushobora guhindura n'urundi rwaruka. Imana imwezagire cyane Fabrice. Ego ushobora kuba ari ryambere dukurikiranye. Imbere ko tubandanya reka ndagutumirire kugira subscribe canke s'abonner bivana no rurimi telefone yawe irimwo. Kuri YouTube channel yacu ni Joshua Prophet of Jesus, kuri Facebook naho ni Prophet of Jesus Joshua. Ucugira like kugira ngo igihe cyose tugiye live uzaba dukurikirana. Imana ibahezagire cyane. Muri kano kanya tugomba twumviriza intahe z'ivyo Kristo yakoze. Turasaba abantu badashika 3 canke 4 kugira ngo bashore kuba bo tuganirira mu majambo make ivyo Kristo yabakoreye, aho bavuye imbere ko bazano hantu naho bageze uno munsi. Ego nkuko mubona rero tugomba twumviriza intahe y'uno papa, aratwibwira yongere kandi acha tubwira mu ncamake ivyo Imana yamukoreye. Yesu ashimwe mutamba.
Amen. Namahoro. Ndabona murashagije mumeze neza. Akanyamuneza nakamwemwe ni byose. Ego tugomba ngo mutubwire mu majambo make ibintu Imana yabakoreye kuba mumaze gushika hano imbere yuko muza muri kino kibanza n'inyuma yo kuza muri kino kibanza. Imbere ko muza muri kino kibanza byari bimeze gute? Imbere ko toza muri kino kibanza byari bimeze neza kuko zari ingorane zitagira uko zingana. Ariko jewe narimaze igihe mu gashomeri k'amezi 9. Naho amezi 9 numva ko amezi 6 yose nari ndayagwajijemwo. Wari ugwaje umuntu? Ngwajije umuryango mu muryango wanje w'abantu 6 havuye uhaza uwundi kuvuga ngo bagwara bakurikirana umwe akize yacagwara muri amezi 6 yose. Hanyuma rero niho madame yambwira kuri telefone amaze kubona ko igihe kimaze kuba kirekire mu bitaro yibarutse arabaparariza igice cepfo umwana avuka yavunitse igufa arambwira ati aho ngeze ubuzima bwanje telefonera umuntu yitwa Joshua ansengere bibaye ngombwa abe ko yonshika ngo ngaha anye. Madame wawe yari yamaze kumenya Joshua? Yari yamaze kumenya umva we yaraza gusengera ngaha muri iki kibanza muri ubu bugaragwa mugabo jewe sinabitahura maze kubona ukungene kuva ico gihe. Madame wawe bari hano nyene? Arahari ngahangira nabo naza baca bamunzanira nawe nyene kugira ngo amaze kuba amaze gukira byarantangaje kuko by'amafaranga ntavyo nari ngishoboye. Niho nanje nishiramwo uno munsi nze hajya ahantu ndaharara mugabo Joshua bamunyeretse nasanze ari umuntu narinzi ku izina rya kera kuko nabaye ngaha anye muri quartier Kibengiye gitari gito ku izina rya Didier namubwiye navuga nti wowe yantumye ko none ni wa musani yari ngaha narinzi wewe wamuheruka kiri umusani namuheruka kera kiri umusani yitwa Didier Sugujey. Didier Sugujey je naraje rero ngaha murabona ko hakoranira abamama abana papa batari bakeyi igihe kimwe naraje hagarara mu bande kugira ngo numvirize ubwo butumwa tanga ngo waruje atakindi kinzanye mugabo numvirize ivyo bintu bavuga nezerewe no kumva yuko yantumye ku muntu ati nakara ashobora kuvuga ijambo rimwe nkumva ko ubuzima bwanje bwosubira bukaduga kandi jewe rero niho naza ariho witwa Gerard ngaho tutazira gasongo niho nabwiye ijambo turi ahantu ni wa muntu arakomeye kuko yarankubise mu gahanga ndabona ibintu by'amasase ibintu bari bwiyumvemo mu buzima bwanje. Umunsi yagusengera ariko arasengesha je yankoze ko mu bandi gucyanye ndumva uya muntu afise inkomezi ziva ku Mana. Je rero niho naca nishiramo none ko biyo nashomerereye umunsi mwe ko je ntoza nanje disi cyizere ko nzoronka akazi. Hariho mugenzi we sinzi ujyanye bitahajyanye ko turasenga dusinziriye duhumirije umwe wese afise ibyo ariko arasaba ashima yongera asaba. Je niho yankora akanya turakoti ugiye kuronka akazi. Nari mpagaze ngaha nyene nari mfise umuntu mperanye igihe kirekire nibarabana nararihunze amafaranga yantijije ahubwo Imana imuhezagire yanijije amafaranga ngowe cyane nari mfise ahantu imvura yose ahera ku bana nije nabafuka imvura ikavumirwa kuri je kugira abana mbone yuko bagira yarantijije udufaranga ngura amabati uwo muntu Imana imuhezagire. Ariko amaze kugera igihe maze kubona ko yarambiwe no kumwe nto yamuriha nanje ibibazo nari ndimo byari bindenze nari ngaha nyene telefone naciye muri iri barabara uraribona aha muri ibi byatsi ngenda gute naciye ngaha anye ndi ngaha nyene message nari hanganiye ndiko ndasenga sinosoma message mwana avuye ndayisoma friend of ndayisomye navuye ngaha direct tutaraheza neza gusenga nkando nka desamire uwo musi desamire mumpashe dukomera Imana yacu amashi. Iyo Mana yacu ni Imana y'ibitangaza ni kuvuga ngo yakiriye igitangaza c'amafaranga. Narafukamye ndasenga ndavuga Mana jewe bwa mbere nkorera ikintu nkiki inye ku mwanya mutoyi ndi mu masengesho kambyura ukanjana bwa mbere kera bararirimba akagira gute nkumva umenga ndi muhira bariko bantera urwamo bariko bavuza induru numva yuko gikomeye cyane kuva uwo munsi akazi karabandanije ahubwo nabari barantwaye akazi baca bagaruka barambwira bati twebwe tuje kurondera kugira ngo aka kazi utakadufashije ntako twokora ntivyo kandi kazi. Haleluya. Ubu rero nije ndi n'umushefu wabo. Mwashaka kumfasha dukomereye Imana yacu amashi. Urabona ko ndi ngaha kumva narifuza akazi mugabo sindiko ndadororongwa mugabo ndazi yuko abo bari ku kazi bavuga bati umushefu araza kuzumva n'ikintu gikomeye cyane. Haleluya. Reka banzanire umudamu wiwe bibambwiye ngo ari hano. Uyu n'umudamu wiwe mu bibazo yariko aravuga yari afise yavuze ngo umudamu yarigize kwibaruka maze kwibaruka abapararize igice cyose cyo hepfo. Urumva ko bitari ibintu byoroshe kugwaza umuryango amezi 6 yose atakazi office agahunga ibarabara kubw'ideni ariko ngo amaze kuza muri kino kibanza Imana yamugiriye neza ariko kugira ngo aze muri kino kibanza siwe yitumiye
ngo umudamu wiwe niyo yatanguye kuza hano. Reka rero twumvirize umudamu wiwe atubwire mu majambo make ingene byatanguye kugira ngo ashike hano hantu yongera atumire n'umugabo wiwe. Yesu ashimwe ma. Yesu ashimwe. Umeze neza? Ego ndabona urashajije usa neza cyane. Uranezerewe? Ego musha kutubwira amajambo make imbere yuko muza hano hantu kuno byari bimeze mwaje hano muri kino kibanza gute? Kugira dushike hano muri iki kibanza twe twarumvise hariho abantu bariko barasenga ariko ntitwari tuzi ivyo ari ivyo. Ababanyi ndababaza nti mbega noneho muvuye bimeze gute? Hariho umukozi w'Imana yitwa Joshua tumubwiye ukuntu urwaye atutahukiza gukozeko. Hama ndavuga nti reka nanje nzogende kuraba ivyo vyiza Imana yatuzaniye. Cyasanga uko babivuze niko bimeze. Cyasanga si Joshua gusa kiza yaravyaye n'abandi mu mbavu. Aravye n'abazohava namurusha ububasha. Oya igitugo kirakora n'igisumbi zose. Cewe naraje ngaha nkuko babibabwiye narose umwana. Umwana nkuko twamwise igira neza. Imana yaratugiriye neza turaronka umwana ariko mu bintu bigoranye. Cewe turagenda kwa muganga yavutse yavunitse hakuru tubigufa ryaturitse. Maze kuvuka ntitwaronka ukuntu tumuterura. Hama nyene ndanatuma ndi mu bitaro baranababwira abakozi b'Imana baranansengera. Imana irangira neza ndataha. Nashe umwana ntitwaronka ukuntu tumuterura cyane. Turagenda ariko umunsi wa kabiri hari mu kwezi kw'indwi tugiye kwa muganga turaronka randevu yuko umwana buce baja kumukora bamukora hanyene iryo gufa ryavunitse. Hama rero bukeye kuwa gatatu ndamubwira nti rero jewe ntimbanza kuja mu masengesho ntigukura abona sinza kugaruka ntihama igihe umukozi w'Imana babandanye bansengera kuri ya Berita ndamubarira nti jewe ngira nje kwa muganga kubera afise randevu y'umwana ntitaramugaye. Arambwira ati nta wundi muganga asumba Imana genda ni wamara gushikayo uza gusanga umwana yakize. Ndavuga nti reka ndavyemera uko nyene none jewe natoye randevu ejo yo kw'iradio afise urupapuro rwo kw'iradio nza gusanga umwana yakize gute. Nabandanije ngenda maze gushikayo nyene ndagenda ndatora inomero umwana ndamujana ku meza umuganga araza aje kumutora nyene yambaye taburiya imikasi yose ibikoresho byose abizanye. Burya maze gushika yaciye umwana tumujyamitse ku meza impuzu zose namukuye umwana acagira amaboko yose. Haleluya. Hama umuganga kubera waraje kumutora ntiyavuga ikirundi aca arahamagara umuganga yaranjanye we yakurikiranye umwana arambwira ati mubarire ati umwana arakomeye. Wenye na caramufata amaboko umwana aguma mwiyakanya yaramaze ukwezi amaboko yose aca yadugiriza rimwe aca aravuga ati mupfasa taha umwana wawe yarakize kubera ati yaba yaragwaye ntiyari kuduza ukuboko. Mumaze kuza ngaha rero gushika muri kino kibanza ico ni gitangaza ca mbere ni ikindi kintu Imana yo yaragukoreye mu nyuma maze gushika hano hantu. Imana kuva jewe mvuye nje ngaha uyu mwana naciye ndamuronka kumigisha aha masengesho ya misi yose je ndakura mu migisha kuva ico gihe mu rugo ni sawa. Imana yarayinteye iteka mbere abana je nari maze imyaka 4 ntabadugana muhira ejo buca abana ndabadugana kuramutsa umujyi. Kuvuga ngo umaze kuza hano hantu urizera ijambo rivugirwa hano hantu umwana wawe yarakize kandi ndizera yuko wanezerewe kubona n'umutware wawe yinjiye mu gakiza by'ukuri. Ico nibwo utakitubwiye ariko bibaza niko basha ni waranamvyura ati tugende n'abana bose aha turi kumwe. Nta mwana numwe yumvise yuko tuja gusenga yemera gusigara muhira. Ndanezerewe no kuri kuvyiza Imana muri kwirangirira kandi ndabona kuva ashitse mu kino kibanza yuko ofise n'impinduka mu muryango ubuzima buriko buragenda neza. Imana igwezagire cyane. Ego uyu ni umuryango wuzuye ishimwe kubw'ivyo Imana yabakoreye bashitse muri kino kibanza. Reka twumvirize abandi bantu nabo bashaka kutubwira nayo yabo majambo make. Ego nkuko mumbona ndi kumwe n'uno mubiri wacu murana ko yambaye amarori agezweho. Haleluya. Ego bibi Yesu ashimwe. Amen. Nari nifuza ko tugira umunezero kuko by'ukuri turanezerewe. Ego mwitwa bande bibi? Ndayisaba kandida. Nkabandi uwo mubagiriwe neza na Yesu Kristo. Mumaze gushika muri kino kibanza. Mumaze gushika muri kino kibanza Yesu ari naho yadukuye yadushikanye mu bwiza bwayo. Yesu nashimye. Amen. Genda shima Imana ibyiza yama inkorera imisi yose. Nk'ubuye jewe ndi kumwe n'umuryango wanje bose. Yesu nashimye. Amen.
umuryango wose uri hano bari hano kabisa n'ubu ataraha bari mu Mana ibyo ni ibyiza Imana yadukoreye n'ababanyi Imana yaragize neza bariko barashima amen naje ngaha aye muri iki kidehure atanu umwe asenga bari mu bindi bintu byabo Imana yambwira tuje kuri misiyo ndavuga nti Imana mbega bimeze gute wewe waje ngaha wari usanzwe ukijijwe usenga nari nsanzwe nsenga n'ukuri nari nkijijwe ariko naho nabari nkijijwe aho hantu muri ico kidehure nahaje ndumwe abandi bose bibereye mu makanyanga cyaho ubwo menga ndumwasi wabo Yesu nashi amen nuvuga ngo wewe waraza muri kino kibanza uje gusenga ariko abandi bakakugwanya naho ntaza ngaha nkaja handi ariko Imana ikituzanira umukozi w'Imana Joshua Imana imugirira neza mu mutima iramubuza amahoro aza mu bana bacu aza mu mama mu bapapa none ubu twese turakijijwe dushima Imana igwezagire cyane ego inyuma yo kuza muri kino kibanza ego urumva yuko abo mu bana ababanyi umuryango wose abatari bakije yose barenje mu gakiza nakindi kintu Imana yo yarabakoreye maze gushika hano hantu muvuga ngo muri nabonye kare bavuga ngo mubakiri ibitangaza ngo bakize umufuko nabonye nayo wataritse mu bandi yego utubwire ngene wakize umufuko majambo make ntiyankijije umufuko gusa yarankijije ibintu byinshi yewe igihe nari jenyene atabo dusengera hamwe tutararonka ikibanza Satani yari yaragiramboha mu maguru ishiramwe amafirigatire n'amangwaye amavi ariko ubu narabohotse ubu ndi muzima ndakomeye nukuri ndashima Imana kandi iminsi yose iratugaburira iminsi yose turayisenga tukayishima nukuri nkabona bigenda neza Imana igwezagire cyane murumva yuko anezerewe kuba ikibano umuryango wose waremeye kwinjira mu gakiza Imana ikaba yaramugiriye neza reka twumvirize ubundi mu majambo make Imana ibahezagire nkuko mubona turi kumwe n'ubundi reka atubwire mu majambo make atwibwire yongere kandi atubwire nci Imana yamukore kuva maze gushika muri kino kibanza Yesu ashimwe mama amen umeze neza ndabona murashajije agashatsi mwasokoje neza ego mushaka kutubwira izina ryanyu ku mazina banyita Habarugira Sonia mumaze gushika imbere ko mushika hano hantu ubuzima bwari bumeze gute anibiki byari bibaboshe mu majambo make mu tutarashika ahantu hari abantu tugenda mu bintu bitandukanye ego mugabe mayi tushikaga nuko twarabonye ikiganza cy'Imana ego mushaka kutubwira amajambo make ibintu donc nka kimwe canke bibiri mu bintu byo byari kibaboshe imbere yuko muza muri kino kibanza kugira abantu duca mu bintu bitandukanye no kuvuga tutaraza ngaha twaragwara ugasanga twirukiye abapfumu bigirwamana kuvuga je narigeze kugwara maze kugwara nyene nagwaye ifise ibibazo bitandukanye kuvuga twarakundanye n'umuhungu tumaze gukundana haba umugore umwambwira ati we kugira urongoge bumere mu kiganza cyanje nivuga ati ni bimwe nyene by'amajambo haragera igihe ndagwara kabisa mwarakundanye murahebana twari tugikundana nyamugore agira jaruza ati soni yagira rongoga bigenze uko cye ndagwara ndabwira nyina w'umuhungu ati jewe ndagwaye kandi numva merewe nabi buryo umuhungu nawe kubera yankunda arahababuka barafata kabisa aho hanze hari habapfumu ba Satani turagenda haba umupfumu bavana umutarama wo muri Kongo nyine umwe mu kukuvura banza gufata inzemba gahekenya kamera bamuha desase nkanimiri no kuvuga je nabonye nyene ngeze aho hantu aravuga ibintu mu mazi maze kubishira ko yarafashe ngaha biranka kwandekura no kuvuga amaraso arafatana nayi wanje nyene birakwega ngaha ni nkovu ziracyahari Urashaka kugira gutya kuri kamera izo nkovu kugira ngo bashobore kuba bozibona ndibaza izo nkovu murazibona nizi ziri hano kuri kuno kuboko aho yari yagiye kuri umupfumu akamufata ukuboko gushika naho amaraso ashobora kuva imaze kugenda uko baramuha desase nkanimira arambura biranka inyuma ndavuga ati je mu buzima buriko buramba ko munjana mu masengesho amaze konjana mu masengesho mpemu w'Imana aratugendera aravuga ati ngahantu hari umuntu agenda ko impemu y'urupfu bimaze kugenda uko jewe nukuri Imana inkorera ibitangaza ndakira ntakirijwe n'uwo mupfumu nukuvuga amaze kuza ngaha bakasengera ubuzima bwaroroshe nari umuntu angana uko ariko mvuze ati hingeshe kame mu ijambo ry'Imana naravyibusha Imana yangiriye neza Imana yarankoreye igitangaza nukuri ijambo ry'Imana bivuga ati wizigiye umwana w'umuntu aravumye jewe usicigizigirwa Imana nizigiye Imana yo mu ijoro nukuvuga n'uwo muntu yavuze ko ntazorongorwa ndi ku masezerano Imana yaraciye inzira
irampa ico nkora nari umuntu agayitse cyane ariko ubu ndashima Imana ko byose ikabishaka ku rutonde. Imana ibaheza. Nizera yuko kuva mumaze gushika hano hantu murizera neza yuko mariage yawe ni vuba cyane. Haleluya. Nukuvuga ngo muri 2021 turiteze ama invitation yuko azodutumira kuri mariage. Imana ibahezagire cyane muri umugisha cyane. Ego uyu nundi tugira twumvirize n'umumama afise Imana yamukoreye ariko ngo imbere yuko azano hantu byukuri ngo ubuzima bwari bumeze nabi cyane ngo yaraboshwe n'ibintu byinshi bitandukanye. Reka tumwumvirize atubwire akazina kiwe aca tubwire n'ivyari bimuboshe imbere yuko azano hantu yongira atubwire n'ukuntu ameze ubu amaze guhura n'amakuta y'umuvyeyi wacu Joshua. Yesu ashimwe ma. Amena cyane. Ndabona murameze neza muranezerewe cyane gose. Agashatsi kameze neza wasokoje byukuri. Kuri cyenda neze cyane gose. Haleluya. Kuri ngaha nahaje nyine ndi umuntu. Witwa nde kwanza mu je ntwa bintu n'Imana Rebeka. Ngaje ngaha mu gisagani Claudine. Rebeka y'ubwishimi bwibone. Nukuvuga ngo ufise izina abavyeyi baguhaye n'izina ryo mu gisagara. Uyu muntu birakomeye mu ndibaza ntayo mu yitega amatwi buke muramwumva. Yego ashaka kugira tukiri rumaje mu maki imbere ko muzana no tebere imiti gute. Je nukuri jewe kera nari umuntu muri vrema. Nari umuntu w'umushurashuzi umwe mubi nyene. Aba boss nyene kwa nari nyene nari mu kiyaya aba boss nyene barambona kuvuga wewe ni sawa bakacana bakanelefona tukagenda mu boîte nyene. Nkagiye inoti zabo nyene amafaranga yego nukuri nka 30 kucyo onye senga kayamantoka nanje imisosi nyene y'imikeke nkakubita fresh nga ndavuga mana none ubuzima ni nyabaki nga hari umuntu mukingeri yankunze umwe bati wenda nabukunze nibwo mugenda mu ivyo onya hano ipanga kumasanga yasangayo ndabone ko wankunze wewe nka uzomarira iki wewe urafice wamarira wewe ngaho onya nta jemba ntabuze mufise uzomarira iki wewe mugabo umutima gumukubita kuri iwe ukundi kwinga iheze nkabona tata nayinzana takira rasi yo uze tubane nkamwankira ati wewe ntacu ufise kukanyuma nyene amafaranga yo ariko yarayatora none erego n'umugizi wa nabi guma watoye hama nyene bigenze uko onya niko rero nyene asha uwo munsi nzira mu kibenga nje kumuramutsa nshashika ngwara ubwo nyene shitse mu nzi ahakora izamu shitse ngwara aho nyene ndavuga ciye ngwara ubu nyene niho ashadina kwa muganga asanga ntifude ngwaye hama nyene acarambuza ndakira bayi ndigire kandi candagenda satani n'umuja none ncandirigira kandi urasize uragiye ndagiye nyeje ndigiriye tiwe ndikwiranye wewe nta mafaranga ufise wewe urakenye wewe ndikoshobokana wewe bumye kushimira imikeke canke inkoko wewe ntabyo woshobora kunsumira ngwewe nguragiye sawa uwundi musa caraza rero ubu sindagusiga ndavuga nzoza kumusi munaka rero niho rero naciye nza nyene ndivuga ati ndaje ndavuga mana nuko uzondongore ndoshima binonga isokweri ko yampize kuva kera ndavuga kandi inyasanga ari nyinshi y'Imana ikandondera niho naciye nza rero no mu kibenga hama rero sinzi umudamu ngaha anya yabonye kubarabara acamuga ati hewe ngwa hano candaza ngaha ndahasengera nyene ariko mugabo muri kibanza nyene aha nyene mugabo hari ukuntu numvise ijwi rimbwira ati genda kuri wa jisi wijane we nyirugenda urabaza kuri wa jisi nkumva ijwi rimbwira uko nyene ti ugenda usengereyo reka ndagenda nyene ubwo uwo musashe bati nta muntu ashaka kubatiza shingira ati ni jewe reka nyene baca baranyandika mu biga umubatizo niho naciye nyene nize hama nyene baca barambatiza nukuri nyene ngaha naho nkabona nyene pastor nyene kubaza kudusengera ngaha nkumva nyene umutima nyene uvuga ati rondera Yesu nta nikingongo nari fise ico gihe nukuri resha ibintu Imana kubera nkwe mu bumaraya ikacima umugabo w'umusomvyaye kandi gatatu nukuri umugabo wanje arankunda cyane nta kofa ampa niyo nsije gusengararira kaboroga nukuri nukunda mushima cyane gose niwe yankuye mu buzima bubi kora mukengera ngo ni mubi nukuri ni Imana yaciye imuhagararamwo umaze gushika ngaha rero nukuvuga ingeso mbi zose zaciye zihera umugabo mubanye neza umugabo we ntaraza gusenga hano hantu ntaraza muganda bona menga bishaka kuza rero nyene je kucisha imini magana kandi niko aciye ndo nk'umutahe w'ibihumbi 200 nukuri umva bwa mbere umva nta nikingoro nari mfise nari umuntu asega impakajumpa impigihumbi ngaho ariko umuntu ufise desamire vraiment ndavuga ati jewe sheri we wabuze je ndafise ibihumbi 2 dusome duteke cyane nkamusohokana tukanywa iceri bana cyari je umuganga mw'iceri ngaje nkamwifana nyene nkavuga ati kweri ni sawa kweri mugabo nyine kuri aravuga ati madame nuko ndanaguhombye kweri tirabingene yo murabuze usohokana tukagiye brushette nuko uri kwimana je n'ukuri nimo ndabona n'ibindi ivyiza biracana Imana igwezagire cyane
Imana ibahezagire cyane mwe ariko mu zino ntahe byari ibihe byo bwiza cyane. Support Church Delivered Family ni ishengero ryizera Kristo nk'umwami n'umucunguzi rirongowe na Prophet of Jesus Joshua rikaba rikorera mu Burundi i Bujumbura mu Ngagara quartier y'indwi. Uba wifuza kubohoka gukira ingwara n'ibindi muhawe ikaze mu minsi y'amakoraniro kuwa kabiri isaha 3 kuwa kane isaha 9 kuwa Mungu isaha 3. Kristo abahezagire cyane.